Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime yitwa Journey to the West Conquering the Demon. Ni filime yasohotse mu 2013. Ni filime iryoshye cyane, niyo mpamvu nayibazaniye. Cyo no gusaba kola subscribe. Yes. Sasa reka filime yacu tuyitangurire hano. Filime yacu tuyitanguranye n'umucaro, ni caro gitoya kiba impande n'amazi. Dutanguranye n'akana gatoya, kano kana bakitwa ngo Siang, kari kumwe na so wiwe. So wiwe arimwe aritegura agomba kuja mu mazi kugira agende kuroba. Biberanye impande y'amazi, babeshejweho no kuroba. Papa yatangwe kubwira umwana wiwe areti, rero mwana anjera bupfe ngahe impande y'amazi, hano hari ikinyamaswa kijya abantu, usanga nawe kikuriye. Ariko akana wanakumva umengo ni inkuru zo gutwenza, ntabwo kigira kavyemera ivyo papa wake arimwe arakabwira. Ariko papa yatangwe kubabwira ati, rero mwana anjera mu mazi, reba mu mazi uribuze kubona mugino. Akana kakiraba mu mazi, papa yahise yinjira mu mazi, aza nk'uruko katangura kugatera ubwoba. Akana gaca gatangura kurira, gatangura kugira ubwoba. Wibuka ubwana shaho bwa bwifitiye umutima muto, uyu mutima wo guhahamuka, gaheze gatangura kurira. Papa wonye umwana kari mwararira, yacatangura gukora imikino yo gukinakina kugira gashobore kwishima. Akana katanguye kwishima, ariko papa ari mu mazi yatanguye kumva ari ikintu kimukurura, atangura gutakataka. Ariko akana nako karacibaza ngo papa ngare mwarakina, kumbe ntikazi yuko papa yafashwe n'ikintu. Umugabo yavuye mu mazi agomba kuvuza induru, igikoko kitamenyekana cyahise kimutwara, atangura kugenda kubita amaguru. Abaturage nabo babona kumengo ni ikintu bidasanzwe, ariko gwana go gwamye ruryoherwa, wibaza yuko papa ari mwarakina imikino. Kumbe papa ari mwarahugwa n'ivyago ngaho nyine mu mazi, arimwo yafashwe n'urukoko rumeze ukuntu gwirira inyama, gwahise rumujya. Umugabo ahita apfira mu mazi. Akimara gupfa, abaturage bose bahise bagira ubwoba, bahita bahamagara umupfumu ama umuntu ajejwe gufata amapepo ama amajini. Yahise bazana umupfumu w'amajini, atangura gutera amabomu mu mazi. Yahise yica cya kinyamaswa kimwe cyajya waso akakana. Abaturage bahise baza kumushimira, avuga ati, rero dukoreye ikintu cyiza kuba wishe runo nyamaswa. No muganga ama n'umupfumu yahise avuga ati, rero uwo murashobora kuja mu mazi kwiryohererwa. Abaturage baramushimiye, batangura kumuha ibintu. Ariko haheze umwanya, hari umuhungu yitwa Tang. Uno muhungu yitwa Tang yahise azatangura kuvuga ati, uno mugabo ntabahende, rijya dayimoni ntabwo mwigeze muri fata jamye ry'abantu. Ino fi mwafashe n'ifi ya kawaida, kandi ino fi ntabwo yigera ijya abantu. Ariko kaka master kaka pfumu gaheze gatangura kuvuga ati, rero uno musore arimwe arababesha bana, arimwe arababesha. Gaheze gatangura kwagiriza uno musore, kavuga yuko ari umubeshi kandi ashobora kuba ari umunyamanyanga. Gaheze kaza kumutera mwo bana. Ariko uno musore yiswe Tang uyajubu nyene arimwe arababwira yuko iyo nyamaswa yari ujye mugabo itigeze ifatwa. Abaturage bakimara kumva yuko kano gasore ka Tang karimwe karabesha, bahise bagakubita, bahita bakamanika no hejuru. Ariko Tang aguma bagira ati, mwende muje muri ayo mazi muraza kukiramwe n'ivyago. Ariko umuntu w'umupfumu yavuze ati, mwe nimwigira mu mazi wana, namaze kwica inyamaswa, yamaze kwica abantu. Bose bahise batangura kuja mu mazi. Tang nawe arabaraba bamuziritse hejuru, yatanguye kubagirira impuhwe. Ariko haheze umwanya, Tang aravye mbali, aravye kure, yabonye cya kinyamaswa kirimo kiraza. Atangura kuvuza induru avuga ati, nimupfe ngaho muri ayo mazi, cya kinyamaswa kirimo kiraza. Ariko nta numwe yamwumvise, kugeza aho umugore umwe yariwe. Abantu bose batangura kuva muri ayo mazi kugira ngo bashobore guhunga. Ariko cya kinyamaswa cyagiye kirabakuramwo umwe, kirabaremvye. Abantu bose batangura kwirukanka, babaye hovyo buri wica hejuru. Abantu buturage batangura kwaza umupfumu avuga ati, rero cyo ryana inyamaswa nena wagwisha, ahubwo ngira n'urundi ruje. Mukuru w'ikijiji ama mukuru w'icaro eza ivyo bari bahaye umupfumu, bavuga ati, we waduhenze. Ariko umupfumu avuga ati, wana je sinabahenze, inyamaswa nishe nijya. Gwaro inyamaswa gwamye ruza ruakurura abantu. Hamwe n'umupfumu nawe yikanga aratunura amaso. Watangi atangura kuvuga ati, rero nimwikome mwese aho muri, ntimunyagaze mwese, mujyame nyine mutikoma. Bose batiye baguma bajyamye batikoma kugira kino kinyamaswa kibure uwo gitora. Heza umwanya, mama wa mwana, mama wa Siang yahise ahamagara akana kiwe. Akana kikimara kumva ko mama arimwe aragahamagara, gahise kavayo ngo akagende kuraba mama. Ariko ya samaki amagwaru remwa gwaro daimoni ruri mu mazi, wahise rugatora akana. Mama hita yiruka nkubwira agende gutabara, arafata umwana. Ariko amaruhiro
nuko kano kana kariwe na runo runyamaswa. Mama ahita ararakara cyane biramubaza runo runyamaswa kwahise rujya kana n'akana gatoya. Hano naho Tang yahise arondera uburyo yo kwihambura atangura kuryo menyo umugozi, ariko ngaha naho mama yarakaye urunyamaswa rundira umwana wanje gute yahise yinjira mu mazi, ariko amanyama yose yaheze ari ukabonye rujya rukoko wahise rumutera ubwoba hamwe nawe yicuza cyatumye aja mu mazi, ariko atangura kuvuga ati nshaka umwana wanje. Kino kinyamaswa cyahise kijya na mama wa Kasiyang. Hanyuma umuryango ubuheze nkuko papa yariwe, hanyuma kwa runyamaswa wahise rukubita ikiraro, abantu bose batangura kugwa mu mazi no mu pfumo, nawe atangura kwenena. Hari akana gatoya kakiri kakayoya nyine kakira akana gatoya kagiye kugwa mu mazi, Tang yari yamaze kuhasesekara ahita agenda kugatabara kugira nikaze guhibwa karibwa, nikaze kuribwa na runo runyamaswa. Urunyamaswa ruje kukajya, Tang yari yamaze kuhasesekara ahita kuraho kakana gwa runyamaswa ntabwo bwigeze rukajya. Hanyuma bahita baragatabara. Gwa runyamaswa gwagumye ruze rwavuna ibindi biti bigize ikiraro kugira rushobore gufungura uno musore biswe Tang hamwe n'uno mwana. Ruje kumufungura Tang yahise ahunga ahita araduga ruguru, ariko runo runyamaswa gwahise rufatwa kuri ca kiraro kubera rushoye nk'urufi, yahise binunanira yuko rushobora gushubira mu mazi. Tang yahise aronka umugambi kugira no runyamaswa baruduze hejuru ku butaka kubera ruri mu mazi niho busanga rufise ingufu nyinshi cyane. Yahise ahamagara wa mupfumu avuga ati rengo we harakazi shaka umfashe ingo tugende. Bahise birukanka nuno mupfumu bagenda biboma ama bagwa kuri kino kiraro kugira bashobore kuruduza, ariko runo runtu rufise ibibaraga bidasanzwe, rufise n'ibiro byinshi cyane, byarabananiye yuko bashobora kuruduza ngo barushire hejuru. Ruhita rurabashibura bose rubatakure. Abaturage bakimara kubona ivyo bahise baza kwitanga kugira nabo baze no runyamaswa barugira, ariko bose barananirwa. Runo runyamaswa rwari rufise ingufu nyinshi cyane. Haheze umwanya hari umumama yaje w'ikibonge afise ibiro nto harura, ahitaza arimwe arirukanka nese yagendera tigita, ahita simbira hahandi kwa runyamaswa nago no mubonga rurusha ingufu gwaheze ruza ruhita rugwa kuri wa mupfumu hejuru. Haheze umwanya runo runyamaswa waheze rutangura guhinduka umuntu, ruhindukamwe agasore keza cyane. Abaturage bakimara kubibona bahise baza kugira bagwice, ariko Tang yahise avuga ati nimumureke uyufise ubu nshobora kumugira agahinduka ikiremwa ciza, agahinduka idayimoni nziza. Tang yahise akurayo agatabo asangwa afise, atangura gukurayo n'ibikoresho vyiwe, atangura kuririmba indirimbo kugira ngo rino jini ngashobore kurihindura ngijini ryiza. Ariko haheze umwanya jini ryararakaye cyane kubera Tang yarimwe araririmba ibirimbo bibishe bimeze nabe, ritangura kumukubita kugeza aho yundi umukobwa aje gutabara Tang agakubita rijya jini agahita arishira mu gafuko gatoya, ahita arihindura akantu gatoya, arihindura nk'akantu kumudoli. Uno mukobwa bamwitwa Kim. Kuri ivyo rero nawe asanzwe ari umuntu afata amademoni, yaje atangura kurabo inzira uno musore Tang yarimwe aracisha mwongo kugira ngo rijya jini arihindure. Uno mukobwa vyaramutangaje cyane avuga ati wewe urakwije unukwice bino nibiririmbo ushobora guhindura jini ngo kugira ngo rishobone ngo kumera nk'ijini ryiza. Iyo majini cyo tuyakorera no kuyafata tukayica kava kuri yise para kuzuraza ngo ushobora guhindura jini. Hano gakobwa kahise gatangura kumwereka imbaraga gasanzwe gafise, kavuga ati rero jini je fise imbaraga wana para kuvuga ngo majini urahindura ikiniki. Umukobwa abaturage baramushimiye, ariko Tang byaramubaje cyane, niwe yafashe rijya jini, niwe yagerageje guhangana naryo. Yahise agenda mwamwari matangura kumwiganira inkuru y'uburyo byagenza, avuga ati rero ni jini naye nashaje gufata byananiye ko ushobora kurihindura jini ryiza. Mbese rijya jini bimeze gute? No master wiwe yahise atangura kumuha inkuru ya rijya jini, atangura kuvuga ati rero rijya jini ritarabe jini yahora ari umuntu mwiza. Umunsi umwe yarimwe aratabara umwana, hajya arimwe aratabara. Abaturage bahise bibaza yuko yagomba kwica uwo mwana. Abaturage bahise bafata ujya mugabo ari jini ubu, bahita baramufata baramukubita baraca baramwica, bahita bamuterera mu mazi. Niyo mpamvu rero ubona n'ubu yari yaje kwihorera. Niyo rero yashize ugwango mu mutima wiwe, niyo mpamvu yaguma azarajya abantu akaguma azarabahohotera. Ariko no musore wacu Tang yatangiye kuvuga ati none nta kundi jini ryo hinduka rikaba ryiza. Uno mwarimu yavuze ati jini rashobora guhinduka rikaba ryiza, kandi inzira zo guhindura ijini kugira rimere neza ntabwo ari ngombwa ngo gica ama ngo rigire nabe. Urabona nk'inzoka ndayikuye mwamenye ntabwo ishobora kukuruma ngo igushirimwe ubumara. Tang byatangiye kumubabaza, atangura kwiyumvira impamvu atahindiye rijya jini ngo ribe jini ryiza. Ariko master we yatangiye kumwihanganisha avuga ati rero ntugire ikibazo, hariho amajini menshi kandi buri jini haba ari icyatumye ribe jini kandi rikaba
n'ibintu bimeze nabi. Kuri ivyo rero nubwo utokwica amajini ushobora kuyahindura. Hariho restaurant irimwo amajini menshi, ushobora kugenda ukaraba yuko wokora iyindi mission yawe. Hano ku ruhande batwereka hari umusore n'umuhungu barimwo baragenda bari bagiye muri restaurant kurya ama gusaba ibifungurwa, bakigwa n'umukozi akora muri iyo restaurant, batangura kubahudumira, batangura kubaha ivyo kurya, ariko umukozi atangura kuvuga ati rero ibintu vyo kurya biraryoshe cyane kubera ni boss wacu yabitetse. Na bano bantu babiri bumvise biryoshe cyane. Haheze umwanya watetse izo mfungurwa, baheze bamubona n'umusore ameze neza wiboga nyene, ameze neza fresh, aba yisize amafuta buri munsi, yatanguye kuza gushimisha abakiriya. Umugore ama umukobwa asanzwe ari kumwe n'uno musore yatanguye gusifia uno mugabo tubona imbere yacu, ariko no mugabo yabagumye arakazwa n'amasifa barimwe aramuhani n'uburyo barimwe aramushima, ahita atangura kwiyerekana ishusho yiwe nyayo. Kumbe uno mugabo ni jini gihindura ingurube, yahise yica wa mugore na wa mugabo bari baje kujya ngaho. Tumenya yuko rino restaurant winjiyemwo, rino restaurant irigabura inyama z'abantu, winjiyemwo rero ntushobora kuvamwo uri muzima. Na wa musore wacu Tang yaraje bahita baramwakira, ariko Tang arabizi yuko hano hantu habamwo amajini gusa, yagende yaturumbuye ivyisho kugira ntibaze guhava bamugirira nabi. Ariko Tang yahise avuga ati wa mugore wewe uri murankaribisha, raba wiyerekana isura yawe amanda gufate. Yahise amukubita, akimara kumukubita isura ihitira hombana. Uno mugore duhita tubona isura yiwe y'ubujini. Umugore atangura kwataka Tang, ariko wa mukobwa yiswe Kim yari yaje nawe yahise aza gutabara wa musore biswe Tang, atangura guhangana na no majini. We mission yari yamuzanye yari yo gufata umukuru wano majini. Atangura kuvuga ati umukuru niyitokeze naza yahabona manze ndamuhokubite, ariko ijini rikuru ryahise riza, rya jini twabona rimwe gica abantu litangura guhangana n'umukobwa yagerageje kurikubita, ariko rino jini rifise imbaraga zidasanzwe kubera ko ntabwo rimeze nk'ayandi majini ryo rizi na karatirizi no kugwana. Ryatanguye kuza ririshura ama rizibira intwaro uno mukobwa yamwarohereza. Uno mukobwa gwanisha impeta nini cyane, yani amaring. Uno mukobwa yatanguye guhangana na ino jini, atangura kubona umengo rimusumvya inguvu, abona adakoresheje udukoryo, yahise aje inyuma yayo atangura kurizinga, ahita ryambika impeta, aryambika mu muhogo, hanyuma atangura kurikubita rino jini. Akimara kubura ko yaryambitse impeta mu muhogo kandi rirashobora kwikurayo, yahise atangura guhamagara wa musore wacu biswe Tang. Atangura kuvuga ati rero ingorino inungurube ifite imbaraga nyinshi zidasanzwe, hani namanze ndimu ndananirwa kuyikontorora, rabuze uyisome uyikuremwo inguvu zamaze gufatirwa mu muhogo, urikuremwo roho yayo. Umusore yaramuze imise kugenda arakwega asomana n'ijya ngurube, ariko ibibaraga birimwo yakweze bita bitangura kumugira kingaruka. Umukobwa yisaza ahita musoma vya bibaraga nawe biramwinjiramwo, ahita bihuhira mu kantu k'agafuko asanzwe abikiramwo amajini. Ariko nino ngurube ifise imbaraga zidasanzwe. Ino ngurube akimara kuyishira muri ka gafuko wa mukobwa akunda gushiramwo amajini, ingurube yahise vamwo mu gafuko ihita iragaruka bushasha. Umukobwa ahita avuga ati dukizwe n'amaguru, bahita barirukanka, ya restaurant yasigaye irabomagurika. Bageze imbere bahise batangura kwicara baba bararuhuka. Umukobwa atangura gukura impuzu kugira arabe yuko yo kwivura igikomere yari yageze arimo aragwana n'ijya ngurube. Agahungu nako kategereje kuraba ubwiza bw'uno mukobwa hamwe n'umwona uza, gatangura kuva amaraso mu mazuru ntikana bimenya, kugeza aho umukobwa gakiburi avuga ati none wewe kumengo rimwe rava amaraso mu zuru ntunihanagure waguyemo muri ravu. Ariko agahungu kari hagaze ko cyane kubera gasanzwe kari muri dini ry'ababuddhist, kandi ababuddha bakaba batemererwa kujya mu vy'urukundo. Kahise kavuga ati wana wapi ntugere ngo nivyo niyumviriye. Ariko agakobwa nako kari kamaze gukunda n'umusore katanguye guhumiriza kugira kamuhibusu. Umusore akimara kubibona yabonye umengo ni satani, ahita arirukanka aragenda. Umusore yongera garuka kwa master, tangura kuvuga rero narijya jini najyananiye nayo nyene jananiye gufata kugira ashobore kurihindura ijini giza. Ariko no metre yatanguye kuvuga rero narijya jini naryo nyuma mu misi yahera yari umuntu mwiza, hanyuma akaba yakunda abantu bose, akaba yarafise umugore bakundana cyane, ariko uwo mugore nyuma yaragiye aramwigarama aramwihinduka. Uwo mugore afatana n'uyundi mugabo, uwo mugore afatanije n'umugabo mushasha agiye ko baheze baza
baraheza bica rino jini ujya umugabo wo mugore, hanyuma uwo mugabo ahita ahinduka ijini ry'ingurube. Niyo mpamvu guna nubu afise umujinya mwinshi udasanzwe, ariko uno yatangwa ati nerya jini kumengo rifise imbaraga zidasanzwe, rya jini ry'ingurube twagerageje kurishira hasi ariko ryatunaniye. Uno metero yatangwa kuvuga ati rero kugira irya jini muzoshobore kurishira hasi, nta numwe afise ingufu zo kurishira hasi, ahubwo bisabwa yuko muzorondera umukuru w'amajini ariwe azobafasha gushira hasi irya jini ry'ingurube, kubera irya jini ry'ingurube rirakaze. Uno mu metero yaheza avuga ati rero umuntu ashobora gushira hasi irya jini ry'ingurube ni Monkey King. Monkey King nawe ari ahantu mu misozi yafungiwe kubera amakosa yari yakoze yo gushaka kugwana na Buddha, kubera nawe yari akeneye ibintu bijanye no kuyobora. Uno mwarimu atangura kuvuga ati rero bisabwa uzogende kwa Monkey King niwe azoshobora kugufasha gufata irya jini ry'ingurube. Umusore yahise abaza aho ashobora gusanga uwo Monkey King, ariko metero amubwira ati ruze wirinde kubera Monkey King ntabwo ari umuntu mwiza. Umusore yahise ahabwa agatabo kiwe ahita arabandanya urugero kugira ashobore kugenda kuraba uwo Monkey King, ariko ari mu nzira yahise afatwa n'imitego ahita itangura kumweneneka. Haheze umwanya yahise abona abantu bamaze kumwataka, n'ibigabo vy'ivyihebe vyamaze no gufata wa mukobwa wacu Kim, birimwo birabatesa. Hanyuma bino vyihebe bitangura kuvuga ati rero twe twica abantu bahiga amademoni, kuri ivyo rero namwe ko muri abantu muhiga amademoni ni ngombwa tubice. Byatangwa kuza birica abantu bamwe byaro vyafashwe. Hamwe n'umusore agira ubwoba bwishi cyane avuga ati ivyo navyo ni biki. Haheze umwanya bahize bahitigiye ko yuko bashobora kuyambirana, yani bakombatiyane. Avuga ati rero nimukombatiyana tuzakuca tubarika kugira mwirenganira amahoro. Umukobwa yatangiye avuga ati netuyambirane kugira batureke, ariko no rusore rwacu twigwiswe tanga bisa nk'ari gwakicwa ngo mugwaheze rufyanka. Uno mugabo ahita atanga itegeko yuko babica bamukure ko izose, ariko umusore mbese yokwanka yahise avyemera, atavuga yuko avyemeye bakumbatiyane kubera yamaze kubona yuko bino bigabo atamigino bifise bishobora no kumwica agazosa ugasanga biragakuyeko. Haheze umwanya uno musore yahise agunduwa ahita amenya yuko ari umupangu kano gakobwa kapanze. Uno mukobwa rero inkuru imeze nk'uko uno mukobwa abana bose ngo twitwa ngo ni vyihebe, bose basanzwe ari abantu bakorana n'uno mukobwa. Rero n'umupangu bari bapanze, uno mukobwa arabesita aravuga ati rero cyari umuntu nkunda, kuri ivyo rero bisabwa muze kunkorera umuti ukunuko. Umusore akimara kubimenya yuko ari imipangu bari bamupangiye kugira ngo kano gakobwa gusa bishobore kuyambirana, yahise afata umugambi wo kwigira avuga ati wana je ndigiriye wana kandi ntimuze kunkurikirana. Ariko agakobwa kahise gatanga itegeko kugira uno musore bamufate, bahita bagenda bamushira muri gereza baramufunga. Kano gakobwa gatangura kwiyumvira inzira ko cyangwa kugaragaza gushobora gukundana n'urya muhungu kubera karamukunze cyane. Haheze umwanya mukuru wako yahise azatangura guterera umusikanje kubera utazi gutongoza abahungu, reka ndakwereka uburyo ushobora gukora umuhungu akakwemera. Kahise kamwambika urukaratase rw'uburozi, gatangura kubatera ivyo ndibuze gukora hanze nawe nivyo ribuze gukora. Ariko kamwe ko hanze hari umusore yaje kubara kaderanja, gahita agatangura kumukubita. Ovyo rero numwe w'indani atangura gukubita wa musore tang. Uno Kimu yatanguye gukubita tang, vyose arimwe arabikoreshwa n'uriya wo hanze. Byo wo hanze arimwe aragwana n'akagabo kaje kuba karamutesha umutwe. Nuno musore nuno mukobwa wacu Kimu eze yisanga arimwe arakubita tang, atangura kwati nukurumba barenda bikoze ntabishaka. Kagapapuro kakimara vago, hanyuma ahita afata umwanzuro wo gusohoka yirukanga. Ariko hajya kimara gusohoka kagapapuro kari kamaze kwigwa kuri wa muhungu ahajyamye hasi, n'agapapuro gakorana kibiroziroze nyine gaciye ikuru mukuburoziroze. Wa mukobwa ibyo akura hanze na wa musore wacu tanga yahise atangura kubikora. Abarinzi baje basanga no musore arimwe arakora ibintu vyaho vyo batangura kumukubita, batangura kumudunda. Siwe yabonye igicapo arakivuyemo kubera bari bamurembeje bamukubita. Haheze umwanya umutego wabo wari wamaze gutega, ayo mutego wa mano wa Hakimu wari wamaze gutega ikintu kidasanzwe mu ijamba, bahita batangura kugikwega. Ariko ico kintu cyamaze kugwa mu mutego gifise imbaraga nyinshi zidasanzwe kubera byaheze bituma conona amamashini yose bari bategesheje. Haheze umwanya ni yangurube, kumbe ni yangurube imwe yo muri hotel ndibaza mwese murayibuka yagiye akayifise umwanzuro wo kwihorera kubera bari bamaze kuyononera ni restaurant yayo yadandarizamwe. Baheze bitegura kugira bashobore guhangana n'ino ngurube, batanga
batangura kutwara kino kimodoka kugira ngo baze kugenda kugongana n'ijya ngurube. Azo umwanya umukobwa kimara kubona yuko wa musore wiwe bakundana tanga ashobora kugira ikibazo, yahise amusunikira hanze, ingurube nayo iza kwadaka. Umukobwa yahise asunikira hanze wa musore tanga kugira ntaze guhava ahura n'ibibazo, ya ngurube ihita igongana na ca kimodoka. N'ingurube yari ifite imbaraga nyinshi cyane kubera yuko abantu bose baguye hirya no hino, ariko iciza nuko atanu umwe yigeze ahura n'ikibazo. Agakobwa kari kameze nk'akipfishije, ariko hajya umuhungu atanguye kurira avuga ati vyuka vyuka vyuka, kahise gakanguka gatangura no kumuhobera karamuyambira akavuga ati kumbura nkunda urankunda. No musore wacu tanga byaramutangaje atangura gute kuri murazana ibintu by'ubujinga mu bintu biri serious. Agakobwa karishimye kuba karose n'ikumbato, ariko ivyo byo gukumbatira ntabwo byarambye kubera ya ngurube yahise igaruka. Ariko heza umwanya hari umugabo afise imbaraga za tiger, uno mugabo afise imbaraga za tiger yahise azatangura guhangana n'ino ngurube, batangura guhangana. No mugabo nawe biboneka nk'umengo nawe afise ubuwezo budasanze, ayikubita umugeri ijya ngurube ikiriruka nkibona yuko umengo ni ibintu bidasanzwe. Heza umwanya wa mugabo agiye kuyikurikira, hari uyindi mugabo akoresha ukuguru, n'umugabo agwanisha ukuguru, yahise azatangura guhangana n'uno mugabo afise imbaraga za tiger, batangura guhangana. None mugabo twabonye afise ukuguru kuninenya, ariko heza umwanya hari inkota babonyije habuze gato ngende ibafyetse. Heza umwanya hari umugabo yaje ateruwe n'abagore bane, no mugabo bamwiswe ngege komangoma, yahise azatangura kuvuga ati rero ijya ngurube bisabwa ari jewe nzoyica. Bano bagabo batanguye kugwanira ngo kwica ijya ngurube, kubera ubuzo kwica ijya ngurube kubera ari daimoni, rijya daimoni gazoce yongezwa, biboneka yuko aca yongezwa igrade, amaca yongezwa ipete, amaca yongezwa icubahiro. Kuri ivyo rero batanguye kuvuga ati rero umwe avuga ngo nije nzoyica, n'uyundi ngo nije nzoyica, ariko bose ntabwo bigera babihurizako. Uno tangi yatanguye kuvuga ati rero mwimwica amadaimoni kugira ngo mushobore kuronka inyungu zanyu, ariko twebwe dukora ivyacu kugira dushobore gutabara abaturage. Kubera iki mwiyumvira gukora ibintu ku nyungu zanyu? Ntabwo ari uko byagakwiye kumera, ahubwo mwese byasabwa mwifatanye mwiyunge kugira muzoshobore gushira ijya ngurube hasi. Naho budi mu minsi ijya ngurube izoronka imbaraga zidasanzwe kubera ukwezi kuri buze guhava guterana uyu munsi. Wa musore tang yahise abasiga bariya, hanyuma bandanye urugendo rwiwe, ariko kagakobwa kagiye karamukurikira bana kavuga ati wewe naho uri buze kunshika. Ariko umusore yatanga avuga ati rero nubwo wokora iki, nubwo wokwidunda ku mabuye, ntabwo nzokwigira nkundana nawe, ahubwo uravye nabi wosubire nyuma. Vyiza asubire nyuma kandi umpe n'agatabo kanje. Umukobwa yahise akura y'agatabo ahita agatabagura kagatabo, uno musore akunda kuririmba mw'indirimbo. Umukobwa yahise agatabura avuga ati newe wonkora iki, reka nigire. Umuhungu byaramubabaje cyane, agatabo kiyo kakimara gutabugwa, ariko yahise afata umwanzuro wo kwigira n'umukobwa, nawe ahita aragenda. Banavuga ati wana ntuze kumenyera. Umuhungu yaragiye agiye kurondera uwo biswe ngo Monkey King. Wibuke metero we yamubwiye yuko besabwa azogende amurondere. Kuri ivyo rero agiye araba icumwa metero we yari yamubwiye azogende kurondera, kubera metero we yamubwiye ati uzogende hari isanamu ama igishushanyo kinini nyakiriho, nukibona uzo washitse ahantu hoba harafungiwe Monkey King. Umusore akimara gushika aho hantu yatanguye kurondeza aho hantu yarangiwe na metero wiwe, ariko arahabura. Ariko akimara kubona amagambo yari yanditse ahantu runaka atangura kuyasoma, ahitabona iyo yaragiye abona wa munara muremure na ca gishushanyo ca Buddha, atangura kuja iyo yarimwe arerekwa. Ageze imbere hari ikinogo yabonye, akimara kwinjira muri ico kinogo yahise ahura n'akagabo kagasaza. Kano kagabo gatangura kumuryoherwa akavuga ati rero karibu ngahanda gwaye karibu, gatangura kumwakira. Ariko no musore bakimara kuganira ibiyago vyije, yahise amenya yuko no musaza ari we Monkey King. Monkey King atangura kuvuga ati rero no kuri narihanye nagwanye na Buddha ambika muri kino cobo, kandi kino cobo vyaranse yuko nshobora kukivamwo, kandi naramaze kuyihana. Kuri ivyo rero nagomba rabe yuko umfasha mve muri kino cobo, kandi nzo nagushimira cyane. Ico kuye gukora sikindi no gukuraho ivyanziritse, hanyuma nange nkaba ntekanye cyane. Ariko n'umusore yatanguye kuvuga rero kugira ndagutabare hari ijini ry'ingurube, kandi iyo jini ry'ingurube ryananiranye, bisabwa yuko woza ukarishira hasi, ukaridushirira hasi ukarifasha, nange niho nzoguha ubufasha bwo kukurekura nkakurekuza ukava ngaha. Rino jini ryahise rivuga ati no Monkey King yasavuga ati rero uyu rino buyibona ngaha niyo ryanziritse. Kuri ivyo rero raburikureho, nurikura biruze guca bituma mba uhuru, nimba uwisanzuye, ndange ndaza kugufasha kwica
iyo ngurube, iryo jini ry'ingurube. Ariko no musore Tang yaravyanse avuga ati wapi, uzobanza kumfasha kugira nanjye nshobore kukugirira ivyo wifuza byose. Ariko Monkey King yahise atangura kurakara, atangura kwirukanga kuri Watang kugira ashobore kurufata. Monkey King yagerageje gufata ryabuye ricari mu kubita, rifise ishoti zidasanzwe, hakabaho n'imizizi y'imbaraga zidasanzwe. Yagombye gukora ikosa, no Monkey King arakubitwa cyane, abayeho mu vyago byinshi cyane. Niyo mpamvu ashaka gusohoka hano hantu bamuzirikiye, haramukwiriye, haramubereye. Rero afise intuntu nyinshi cyane, akeneye gusohoka tukana buda ati nembuta kubera ko wanzirikiye hano hantu. No musore yatanga gufata rero kugira ndagufashe uzove ngaha muri kino cyobo, usabwa nangu uzofashe gufata pig demon, kubera pig demon araturembeje cyane. Kano kaze kakimara kubona yuko katazokwigira kava ngaha, gahise kavyemera kavuga ati rero urazorabo ubyo wamuzana ngaha, hanyuma nzohita ndamugufasha. Kano ka Monkey King gahise kamwemerera. Ubwo rero ikibazo gisigaye ni ikibazo cyo kumuzana ngaha ujya pig demon azoshike muri kino cobo gute. Uno Monkey King yatangiye kuvuga ati rero pig demon kubera yarasanzwe afise umugore akunda cyane, nawe biza kuzokoresha umuntu w'umugore azoshobora kumukwega pig demon yari ukwezi nyine hajya guteranya, hanyuma naza uwo muntu akaboneka w'umukobwa, niho ibintu bizogenda neza, ni wazoshobora gukurura pig demon. Kumbe wa mukobwa kimu yahisaza acavuga ati rakoze ako kazi ndagashoboye, ukwezi ni kwaka je ndaza kuganira mu bakururire. Wa mukobwa yaragiye araririmba, ya ngurube ihitiraza. Ariko ingurube yahise kurugwa hamwe na wa Monkey King. Monkey King ahindura akagurube gatoya, wa mukobwa na waraza yishira mu mufuko vyoroshe. Ubu ntabwo yongeye kuzana ibintu vy'amanyamanyama kubera yuko bagerageje kuhishira muri kagafuko. Ntiyafuruguta, yari yamaze guhura n'umugabo biswe Monkey King. Umukobwa yarishimye kuba yongeye guhura n'umusore wacu biswe Tang. Atangura kwitirinda gukunda, raba ndakwambike n'impeta. Umukobwa yahise amwambika impeta, umusore nawe ntakinivi impeta, yahise atangura kuyikura. Impeta ikimara kwanka, umusore ahita avuga ati rero niba ino mpeta tuzoshobora kuyinkura ko reka manze nkwereke. Umusore yahise atora ibuye, n'umusore namikinagira hako yoja mu rukundo n'umukobwa yobora yica urutoke. Umukobwa kimara kubibona yuko n'umusore ari serious, yahise avuga ati basi iyo mpeta ndayigukura vyoroshe. Umukobwa ahita mukura impeta, ariko umukobwa ayimukura ababaye cyane, ahita abona yuko n'umusore atamukunda. Ariko n'umusore afise akantu k'urukundo, ahubwo avuga ni kubera nyine ari mu mankiye mw'idini ryabo ritamwemerera gukunda. Umukobwa yahise amusubiza cya gitabo ciwe. Kino gitabo umukobwa we yari yagitabaguye. Hano umukobwa batwereka yuko yacagishona, aragishona yongera agishona neza, ahita kigarukanira umuhungu. Umukobwa biboneka yuko akunda kano gasore, ariko kano gasore karamwanse. Hajya gasore kaduze wa musore wacu wa Monkey King yahise avuga ati rero iryo shugwe rituma ntabona hejuru, raraba basurikate niba waze kumfasha urikate urikureho, hanyuma nze ndabona akazuba basi uzobukoze cyane. Umusore ryashugwa kimara kurica yahise ritangura kwaka n'amashugwe yose akikije aho hantu, ahita atangura kwaka. Wa Monkey King yahise asohoka itarishima, ivyari bimubushije rya shugwe. Umusore kimara gukata rya shugwe amarujya ruravyo, Monkey King yahise yishima, hitasohoka muri bwa buvumo, acarishima cyane kuba arose ukwishira ukwizana. Ariko no musore Tang yahise atangura kuvuga ati rero ntiwishime kubera uwagushize muri bujya buvumo azokongera agushire muri bujya buvumo. Monkey King yahise arakara cyane, atangura kwibuka, yamenya yuko hejuru ari ikintu kidasanzwe. Akubita Tang avuga ati rero utanguye kumenyera. Ahita agenda atangura kumupfunyagura imishatsi, aramupfunyagura imishatsi, aramukwega imishatsi, hamwe amuhindura igipara, ariko umukwega imishatsi gusa. Umusore nubwo yarababaye cyane yaguma senga Buddha. Kano ka Monkey King nako bikagacanga cyane. Umwanya babandi nabo bajejwe gufata amapepo, bajejwe gufata imyuka mibi, amashetani, bahise baza hatangura umwe wa Tiger, umwe yihindura Tiger, ariko yahise afatwa na ka Monkey King. Ka Monkey King gahita karamurangiza, ahita hongera hataka umwe afese ukuguru kunininya, ahita araza ukuguru agahindura uruguru runininya, hanyuma agenda kwataka Monkey King. Monkey King akimara kwatakwa, runo rugabo nago wagerageje kumukubita ukuguru hamwe. Monkey King nawe yikanga kumugere ariye, ariko Monkey King yahise atobora ukuguru kwa runo rujeya, ahita rukubita n'umugere rumejukira nk'ahari ya rugwa kure. Uno musore nawe wa gatatu umwe
akontorora ibipanga ama inkota yese atangura kohereza inkota kugira zice kano kagabo ariko kano kagabo ka Monkey King gafite imbaraga zidasanzwe kagerageje guhangana n'uno mugabo w'ibipanga uno mugabo akirageza gukoranya amapanga yiwe yose ahindura mu igipanga kimwe ariko kino gipanga kije kwa Monkey King cyari idunda cyane Monkey King ahita ararakara cyane ahita afata wa mugabo biswe Princess Gikomangoma ahita muhindura nk'ivu aramwica nawe amushira hasi abantu bose kabashize hasi habasigaye wa musore wacu biswe Tang kano kwa Monkey King atangura kuvuga ati rero nta muntu numwe ashobora kurushira hasi nawe ari wewe nzo ngomba ndakwice hajya kagomba kumwica wa mukobwa wacu Kim yahise agaruka ahita atangura kwadaka kano kagabo na za mpeta zako ya mabangiri yago kano kagabo ariko kahise kafata kamuvuna ukuboko gahita kamukubita inkubito idasanzwe umukobwa hamwe amijukira hirya agwa impande ya wa musore umusore atangura gutangara agakobwa gatangura kuvuga ati mbwira nukuri ntabwo wigeze unkunda kuva twagagendaniye hose umuhungu sheyishi umukobwa nuko yavuze ati rero nangi naragukunze kandi n'ubu ndacagukunda ariko agakobwa nako kari kageze aharembera kageze mu marembera kagomba gupfa umuhungu byaramubaje cyane ni wasigaye wenyine n'umukobwa yahora namukunda arabarapfuye umusore byaramubaje cyane nubwo n'umusore n'umukobwa atari bwabwi nubwo n'umusore atari bwabwira n'umukobwa yuko amukunda ariko biboneka yuko n'umusore yari yakunze n'umusore n'umukobwa cyane agakobwa kahise gatangura kumusezera umusore nawe ahita muri bya bikomo byago za mpeta zago ahita yambara ku kuboko Monkey King nawe byaramutangaje cyane abona bari mu rukundo ahita afata umukobwa ahita muterera mu birere ahita aramushwanyaguza aramuturikiriza mu birere umusore byaramubaje cyane ariko umusore yatanguye kwaka mu buryo bw'igitangaza atangura kwaka ka Monkey King nako kari kicaye ngaho kari mukaramura akavuga ati rero na mushize hasi n'umusore n'umukobwa barimo baravuga ngo urakunda none wokora iki kano ka Monkey King gafise umutima mubi ndibaza niyo mpamvu bari barakavufungiye muri burya buvumo raba n'umukobwa yari yikundaniye n'uyu musore kahise kamugirira nabi umusore yahise atangura kwaka mu buryo bw'igitangaza gatangura kumutera amabuye mu buryo bw'igishirikina bw'ikirozirozi ariko umusore yicaye atuje asoma ca gitabo wa mukobwa yaterateranya akagabana ko kagerageje kumutera amabuye mu buryo bw'igitangaza bw'uburuzirozi ariko no musore Tang yari yamaze kugira imbaraga zidasanzwe kubera nta nibuye na rimwe ryigera rimushikira uko yasenga asaba Buddha ari hejuru yatanguye kumwumva umusore asoma amajambo yaranditse kuri cya gitabo yongera naririmba indirimbo zaje muri cya gitabo ariko ka Monkey King kararakaye cyane ukuntu umusore aguma asenga ka Monkey King kabonye umengo atanguye kugira imbaraga zidasanzwe ahise haza Buddha ivuye mu mabuye ariko kano ka Monkey King kahise kagenda gakubita ijya Buddha bica bituma kayishwanyaguza ariko kibaza yuko gatsinze ahubwo hahise haza Buddha murebure Buddha avuye mu ijuru Buddha asanzwe ari indisi ahitaza kugira hazana uruganza rwiwe runininya kugira ashobore gushira kano ka Monkey King hasi ashobore kugashira hasi ariko Monkey King yahise arakara nawe ahita yahinduka King Kong kugira ashobore guhangana na kino kiganza ca Buddha ariko sinzi yuko Satani ashobora gutsinda Imana uno Monkey King yageragejwe gushigwa hasi arahonyangwa n'uruganza rw'Imana ruvuye hejuru Monkey King yahise yisanga ahantu heza cyane hameze nko mu ijuru aratangara cyane yamaze guhinduka umuntu mutoyi umuntu mwiza hazo umwanya Tang yahise aza ahita tora ya mpeta ama yaringi yakura kuri wa mukobwa yambika Monkey King hano batwereka yuko Monkey King yari yamaze guhinduka umuntu mwiza uno Tang yahise amuhindura umunyeshure wiwe hano Tang ahita agenda kwa metero wiwe ahita atangura kuvuga ati rero ubu wamaze kuronka imbaraga nyinshi cyane bisabwa uzogende muri India ugende mu Buhinde uzogende kwigisha ubundi bushobozi budasanzwe kandi uze wigishe nabandi none umusore Tang yahise aronka abakurikize ama yahise aronka abapagasi ama abanyeshuri abapagasi bari abapagasi batatu umwe yari Monkey King yari yamaze guhinduka umuntu mwiza hamwe na rya jini ry'ingurube hamwe na wa musore twatangurana mu mazi ameze nk'igisamaki agahinduka umuntu bose uno musore Tang yari yamaze kubahindura abantu beza wibuke Tang ntabwo yashaka
kwica abantu, ntabwo yashaka kwica mademoni, ahubwo yipfuza yuko ashobora kuyahindura mazima akaba mazima. Ifilime yacu nange sino kubwira aho tuyigereje naha nyene, reka ndagushimire wewe wayiravye tukaba tuyimaranye. Kora subscribe, una liking, uje no muri comment utubwire iciyumviro wewe ino film uyibonye gute. Duhure ku yindi video. Bye bye.